ubaye n'umuntu w'umufasoni abwirizwa kuvuga ijambo ry'Imana. Washobora kuvuga ijambo ry'Imana kandi utari kurashwana kandi utari kuratukana. Umenya na wa Musamariyakazi ingene Yesu yamusavye amazi mu nyuma ujya Musamariyakazi kandi ntabwo yarazi yuko Yesu ashobora gutanga amazi y'ubugingo. Ariko yaciye agenda kuvuga ubutumwa mu gisagara abantu benshi b'abagabo b'abagore n'abana baca baza banyaruka baza kuri Yesu. Benshi barihanye, benshi bace bumva ubutumwa bwiza bivuye kurinde kuri uwo mufasoni. Kandi ntitugarukiye ngaho ucumenya na wa mukobwa umwe yari nyagano yavuye mu Bisirayeli akagenda kuba kwande hari yaye muri Egiputa. Yaravuze ubutumwa, aravuga ubutumwa kuri Namani. Namani araheza arihana. Yarihanye. Karibu nawe. Ahubwo nawe karibu nawe. Umugore ariko abahenda ivy'ijambo ry'Imana. Mwarabanya abagore bigisha amajambo y'Imana. Mwivyo nivyanyu bana jewe neza muka. Barazapfanyigisha ijambo ry'Imana just ivyo nivyanyu kumenya ivyo nifitiye n'ivyinshi bana. Erega mufasa mubarire. Yesu yaravuze ati nimuzi wanje abarushe n'abaremeronda baruhu. Yewe ntavyo ufite uruhurira abantu ntavyo ufite. Naco reka tubandanye. Ntusubira no kubahenda. Yesu urumva agira neza kandi aratabara. Mama Jackson. Mama Jackson. Ajya bahungu nibiki. Jackson. Jackson ibi nibiki. Zebede. Yo yapfuye yo. Nimuje utabara yapfuye yo. Zebede. Yo yapfuye nimuje utabara yapfuye. Yo. Nimuje utabara nimuje utabara. Ibi ni bikira? Ibyo byabaye ni biki? Ibyo byabaye ni biki? Zana amata. Amata ni muzana yo, Jagi. Yo. Ewe, sumu. Yo, sumu ya yo. Ni muzana amata. Zana amata. Muyi. Mukama kigo. Basi ibintu byabaye. Basha kumata n'ibindi. Jackson. Reka ivyo biri mu rugo iwanje n'ibiki. Hamagara abasenzi. Nibiki? Wa Jackson. Misaye, papa no hape. Misaye no mbisaye. Wa Jackson. Abana bandi bavuga yo. Jageza. Jageza na mwana. Jageza. Ni biki? Ni mwamurisha cyane. Oya. Mere yo, Jagi. Jagi. Jabafashe ni biki frama? Yo Jagi ibi ni biki? Iyi ni suma aho bica hose. Babana banje bapfiriye rimwe naciye niyumvira hamwe twahura muri Kongo muvuga ijambo ry'Imana cyane niyumvira kuri umukozi w'Imana urenga ivyo nakoze byose untabaruza kundabira usangera abana banje ndabe ko bozuka nka kumwe Lazaro yazuka mana yanje nasanze bapfuye urukonda rwarekereye none nsize muhira abantu ningomiriza nza kubwira umukazi w'Imana ndabe ko yonse yagera abana banje bakavaye Oke tuganda kuraba. Egosha utabuka turanga ivyo nakugiriye byose navuze burya ngira ni Imana imanye Oya Imana ni hana. Imana irahanura. Burya barakira. Manza mufashe turirimba indirimbo ya 49. Mufashe indirimbo ya 49. Ugusenga. Wizina rya Yesu Kristo.
yo narose umuyaga yewe abana banje barakitse kandi gusanga ni pizza kandi gusanga ni pizza sabwe umukozi w'Imana yasagira neza mbona byiza rero nukwegera rero umusaraba apa ni ibintu byo guma wikomeye kwegera umusaraba kwa Yesu ni hari ubuhuye suko ndabyemeye murabona bari bapfuye mwana nje ngababa Imana irabazuye nka kumwazura reka je ntibapfuye iyo ni antrenema bama baja gukina umupira ndababwiye Yesu abagirira neza abenegire kukinga zanje Imana ishimwe emeye gukizwa mbese ariko nirinja niriye jewe nije ndemeye gukizwa kugeza uno munsi kandi bari bapfuye agakiza nemeye gukurikira Yesu gusa n'Imana yo mw'ijuru kuko Imana irakiza na wagrafuna karibu mukaza mahoro urafite nk'ibyo mwaraduheze ariko ko twishwe kuraba karibu ngaho agatebe kwe yego yego nukuri naguhamagara na wa muhungu wawe Frank ari nihari mumpamagarire Jerry sabwe uraye mama wawe tugendera Frank karibu Stareho amahoro ga mwana amahoro ga Frank mwana mura yego turashimye karibu kwezi Stareho baraduhevye ibikorwa byinshi n'ukuri ntibora byarangoye mugabo naje mubonye ntavyo bamwibwiza kuza kundara yo nararonse agatelefone mwana Imana yarangiriye neza aho nkirijwe yo aho ngirijwe kumigisha myinshi ndabira kano gatelefone n'ukuri kumwe ko Imana mwana nje naronse nawe karabwa uti wagize gute jewe Imana yaranteye agateka urabona ko naciye mu bibazo byinshi abana banje barapfa namwe sinzi ko mwabimenye nuko mutabimenye ntimwaza kuraba Imana ibakura kure ni bande bapfuye Zebede na mukuru Zebede Niko tatubivuze ko bwanduka oya ntibapfuye ntibahavuye ngo bapfe bashikeyo Imana yacinkorera ibitangaza nka bimwe yakorera Lazaro Yesu irabazura urahinduye imvugo wewe